ibikorwa by'ubuntu bwawe ari aho bizakugeza, hari icyo bizosigara bivuga utakiri kuri ino si. Ibikorwa by'ubuntu bwawe biravuga n'igihe wowe warapfuye, abana bawe n'abuzukuruza bawe. Iyo tugiye hariya aho muhamba, aho hariho hose, aho ugenda, basoma umwirondoro w'umuntu bakavuga ngo uyu muntu, bakavuga ibikorwa by'ubuntu yakoze, amafaranga, amazu, imodoka asize, nta n'umwe abivuga, oya. Ariko igikorwa cy'ubuntu, igitenge yaguriye umuntu, umwana w'umupfakazi yigishe ku ishuri, uwari ushonje yahaye, ibikorwa by'Imana yafashije. Mu mezi aheze naragiriye ubuntu bwo kuja kuvuga ubutumwa bwiza mu gihugu cy'Ubuganda. Igihugu cy'Ubuganda natumiwe n'umudamu twakuranye tukiri abana, twavugana ubutumwa bwiza, Imana imugorera ubuntu bwinshi, aragenda aja muri Amerika. Ashitse muri Amerika, Shalom, ndabaramukije cyane mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo. Shima Yesu Kristo duhaye igitondo cyiza cy'umugisha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turabashimiye bavandimwe bahori CANAAN TV bahora badukurikirana. Umwami Yesu abahezagire cyane rwose. Reka dusenge. Turaguhaye icubahiro mwami wacu. Petero yaravuze ijambo ryiza, aravuga ngo ijambo ryawe ni imbuto itabora. Haleluya. Tugiye kubiba imbuto itabora mwami. Haleluya. Uvomere ijambo ryawe. Esaya yaravuze ngo kurya imvura na sherege bigo bigatose isi ntibisubireyo, ngo niko n'ijambo warungitse ritazosubirayo ridashikanye icyo waritumye. Kaze uganirize imitima yacu, mpemu wawe mwiza turagukeneye. Urakoze Yesu, mu izina rya Yesu mukiza wacu, amen. Bavukanyi bacu, ndashaka kubaganiriza ijambo rigize iminsi ku mutima wanje, rivuga ngo gusenga tukongereho ibikorwa by'ubuntu. Gusenga, amasengesho yacu, guterana kwacu, tukongereho ibikorwa by'ubuntu. Turakeneye gukora ibikorwa by'ubuntu. Hirya yo gusenga, hirya yo gusoma ibyanditswe byera, hirya y'ivyo byose, turakeneye ko twongereza kandi vitesse no mu bikorwa by'ubuntu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome mu byakozwe n'intumwa igice cya 10, dusome paragrafe ya 100 aho. Igice cya 10 umurongo wa mbere haravuga ngo i Kaisariya hari umuntu witwa Korneliyo, umugabisha w'abasoda 100 wo mu ngabo zitwa abanyetariya. Yari umuntu yubaha Imana. Korneliyo, umva batangiye kuvuga Korneliyo, yari umugabisha w'abasoda, yari umusirikare, afite abasirikare benshi atwaye. Yari umunyamahanga, mwumve neza, yari umunyamahanga, ntabwo yari umwisiraheli, ntabwo yari umwisiraheli, ariko hari ibyamuranga. Umurongo wa 2, yari umuntu yubaha Imana. Icyambere cyaranga Korneliyo, akayitinyana nabo mu nzu yiwe bose, ukuyewe abana biwe, umugore we n'abatuzi, nabo mu nzu yiwe bose bubahaga Imana. Yagiraga ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Ukuye gusenga Imana ubudasiba, yaragira ubuntu bwinshi. Ubuntu, gusenga kwacu tukongereho ibikorwa by'ubuntu. Umurongo wa 3, abona yeretswe imbona nkubone marayika w'Imana yinjiye iwe, hari nk'isaha 9 z'umunsi, aramuhamagara ati Korneliyo. Nawe amukanurira amaso afise ubwoba, aramubaza ati niki ga mwami? Aramwishura ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze ibicibuse imbere y'Imana. Gusenga kwawe Korneliyo, marayika w'umwami Imana ava mu ijuru. Uyu yari umunyamahanga, yasenga Imana y'Abayuda, Abayuda bari baraho, ariko yasenga Imana naho yari umunyamahanga, yarazi Imana, ngo gatinyana nabo mu nzu yiwe. Haleluya. Ngo gasenga iminsi yose. Ukuye gusenga iminsi yose, yagiraga n'ibikorwa by'ubuntu. Marayika w'umwami Imana ava mu ijuru aramubwira Korneliyo, we gusenga kwawe n'ibikorwa byawe by'ubuntu byaduze bibicibutse imbere y'Imana, byaduze bibicibutso imbere y'Imana. None rero marayika rero aramubwira haleluya, none rero tuma abantu Yopa, utume ko umuntu yitwa Simoni ariwe Petero,
asembereye kwa Simoni umuhanzi w'isato, urugi rwiwe ruri iruhande y'ikiyaga. Uyu marayika yabwiye Koroneliyo neza ahantu Petero ari, n'inzu Petero aryamyemwo, tumiyopa utume kuri Petero. Sifa kwa Mungu. Umumarayika yavuganye nawe, amaze kugenda ahamagara babiri bo mu basuku biwe n'umusoda yubaha Imana bo bamugendanira, n'abamugendanira harimwo abubahaga Imana. Haleluya. Ahejeje kubaganira byose abatuma Yopa. Koroneliyo yari umunyamahanga. Mwumve, Petero kugira ngo yemegwe kuza kwa Koroneliyo yari yanze. Mana, ndagenda gute mu banyamahanga? Ariko wa munyamahanga ugusenga kwiwe n'ibikorwa by'ubuntu byiwe byaraduze bigera imbere y'Imana. Sifa kwa Yesu. Bavandimwe, ndagusaba ikintu kimwe: zamura ibikorwa byawe by'ubuntu n'amasengesho yawe bibicibutse imbere y'Imana. Uzugira ikintu wibukirizaho Imana, ubaka ikintu cy'icibutso cy'ubuntu cy'ibikorwa byawe by'ubuntu. Gusenga kwawe. Koroneliyo yaratumye kuri Petero. Petero araza, ashitse aha munsi Petero aravuga ngo niyo nkimenya mu mahanga umuntu wese akora ibyo kubaha Imana, Imana iramwemera, no mu mahanga yose, no mu banyamahanga naho. Kuri kino gice umurongo wa 44, Petero akivuga ubutumwa bwiza kwa Koroneliyo. Koroneliyo ari ikintu yakoze cyiza cyakoze ku mutima, ngo yatumiye inshuti ze zo ku mutima. Haleluya. Yatumiye inshuti ze zo ku mutima, arazibwira ngo nimuze, natumye ko umushitsi witwa Petero atuganiriza amakuru y'umwami Yesu. Baraza. Petero akivuga, Petero yaragiye atanabishaka wanashaka, ariko agitangira kuvuga. Haleluya. Ngo batangira kuvuga mu ndimi. Petero abwira abo bajanye, aba bantu kuba meze nka wa munsi natwe. Haleluya. Wa munsi natwe twuzura mpemu yera. Aba sinobima amazi, oya, reka tuje kubabatiza. Ubuntu bwa Koroneliyo, semeni amen, n'amasengesho yiwe yatumye nabi wabo agace yaraherereyemo bakira umwami Yesu, barizera, barabatizwa. Nta bintu binini. Koroneliyo ukuye gusenga n'ibikorwa byiwe by'ubuntu byazamutse bibicibutso imbere y'Imana. Gusenga kwawe kongera ibikorwa by'ubuntu, cyangwa ibikorwa by'ubuntu ukora byongeraho gusenga. Hariyo abantu bakora ibikorwa by'ubuntu badasenga, ongeraho gusenga, cyangwa uwo gusenga ongera ibikorwa by'ubuntu. Kandi ibikorwa by'ubuntu nshaka kubabwira ntibigusaba ibintu birebire, bigusaba ibyo ushoboye. Paulo yaravuze ngo umuntu wese akora uko agabiye mu mutima wiwe atagoberewe kandi abikunze. Igikorwa cy'ubuntu, reka nsome umudamu nasomye ejo, numvise yakoze ku mutima wanje. Aha nyine muzakozera intumwa igice cy'icenda umurongo wa 36 haravuga ngo kandi Yopa hari umwigishwa yitwa Tabita, risobanurwa ngo Dorka. Uwo mugore yari n'ibikorwa byiza byinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Yari n'ibikorwa byinshi byiza n'ibikorwa byinshi by'ubuntu. Yari afite ibikorwa by'ubuntu Tabita umva ibikorwa by'ubuntu yakoraga. Muri iyo minsi ararwara arapfa, bamaze kuhagira ikiziga bagishira mu nzu yo hejuru. Kandi kuko iruda hari hafi y'Yopa, abigishwa bumvise ko Petero ari bamutuma ko abantu babiri bamwinginga bati ntutebe kudushikira. Petero ariko arajana nabo, ashitseyo bamujana muri ya nzu yo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira. Abapfakazi bahagarara iruhande ya Petero barira, berekana udufundo n'imitamana Doroka yapfunditse akiri muri bo. Haleluya. Berekana ibikorwa by'ubuntu abapfakazi babwiye Petero, dore uyu mwenda nambaye niwe, uyu mwenda w'umwana wanje, iyi mpuzu y'umwana wanje niwe, ibi niwe wabikoze. Bereka Petero ibikorwa, baramubwira ngo Petero we ntapfa ndatuvamo. Haleluya. Petero arazamuka aja mu nzu yo hejuru, arabasohora ngo atangira kumusengera Tabita. Haleluya. Tabita nta kindi cyamugaruye ni ibikorwa by'ubuntu. Muvandimwe, kandi reka ndakubwire, ibikorwa by'ubuntu ukora si wowe uzobibenefisa wewe gusa, n'abana bawe n'abuzukuruza bawe. Igikorwa cyiza cyose ukora cy'ubuntu uzogihembwa imbere y'Imana na hano ku isi dutuye. Ongereza inyota gufasha abandi, ongereza umwete mu gufasha abandi. Imana igushiremwo umwete
n'inzara wumva ukeneye gufasha abantu, ibikorwa by'ubuntu, haleluya, byaraduze. Banga ko Tabita apfa, baramubwira ngo ntushobora guhambwa wewe hano. Kubera iki? Ibikorwa, abapfakazi yafasha, abo yambika, abo yasonera impuzu, nico yarashoboye. Wewe icyo ushoboye gikore. Ibikorwa byawe by'ubuntu imbere y'Imana. Hariho umudamu wanditse mu gitabo cy'Abami. Uwo mudamu wanditse mu gitabo cy'Abami yari umudamu yaratuyeho n'umugabo wiwe, nta mwana bagiraga. Umunsi umwe Elisa agaci wabo bakamufata neza, bakamugaburira, bakamuryamisha neza. Umunsi umwe Elisa aravuga ngo mbega uyu mudamu niki twomukorera Gehazi. Gehazi aramubwira wa mudamu, nje kukuvugira ku basirikare bakuru. Oya, ibwami. Oya. Gehazi aramubwira ngo reka nta mwana afise. Arabwira wa mugore ngo wa mugore we, igihe gisa nkiki, umwaka ugeze, uzobarabyara umwana w'umuhungu. Aramubwira ngo umugabo wanje arashaje, ivyo ibikorwa byawe by'ubuntu nibyo biguhaye umwana w'umuhungu. Haleluya. Uyu mugore yarasamye, abyara umwana w'umuhungu. Kubera iki? Ibikorwa by'ubuntu bwiwe, ibikorwa by'ubuntu bwawe araho bizakugeza. Hari icyo bizosigara bivuga utakiri kuri nosi. Ibikorwa by'ubuntu bwawe biravuga n'igihe wowe warapfuye, abana bawe n'abuzukuruza bawe bakabenefisa ibikorwa by'ubuntu wakoze. Ikindi kintu mureke ndababwire cyatangaje, iyo tugiye guhamba ku maziko, gushingurana iteka wadutuvuyemo, iyo tugiye hariya aho muhamba, aho hariho hose, aho ugenda, basoma umwirondoro w'umuntu, bakavuga ngo uyu muntu, bakavuga ibikorwa by'ubuntu yakoze, amafaranga, amazu, imodoka asize, nta n'umwe abivuga. Oya. Ariko igikorwa cy'ubuntu, igitenge yaguriye umuntu, umwana w'umupfakazi yigishe ku ishuri, uwari ushonje yahaye, ibikorwa by'Imana yafashije, isengero yubatse, amashuri yubatse, abana yafashije. Ibyo nibyo bivugwa wa munsi, kuko nibyo bimuherekeje, nibyo bijanye nawe. Mu gitabo cyo mu Byahishuwe Yohana aravuga ngo hahigwa bapfa bapfira mu mwami. Umwuka aravuga ngo egome baruke ubutame bwabo, kuko ibikorwa by'ubuntu, ibikorwa byabo byakurikiye. Nibihe bikorwa byakurikira? Ni ibikorwa by'ubuntu. Reka mbaheze ubuhamya, intahe ntoya. Igikorwa cyamfashije, cyakoze ku mutima wanje mu mezi aheze. Mu mezi aheze naragira ubuntu bwo kuja kuvuga ubutumwa bwiza mu gihugu cy'Ubuganda. Igihugu cy'Ubuganda natumiwe n'umudamu twakuranye, tukiri abana, twavugana ubutumwa bwiza, Imana imugorera ubuntu bwinshi, aragenda aja muri Amerika. Ashitse muri Amerika yumva umutima wo gufasha abana b'imfubyi, abana badafite ababyeyi, abana bari inyuma y'abandi. Mu mafaranga ye yakorera, mafaranga make ari umunyeshuri, hari igikorwa yakoze cyagoze ku mutima. Akigera ku ishuri ku segondere aho yigaga, yarabwiye directeur waho, arababwira ngo jewe singene ko mumpemba, ndakeneye ko mumpa nzankoropa mu matwarete kuri suku. Bibakorako kubera iki taguhema, jewe numva nshaka kuzabikora. Mugabo ico gikorwa cy'ubuntu yatangiriye ko gukora cyaramukoreye igitangaza mu buzima bwiwe. Ibyo sinzo nshaka kuvuga, ariko nshaka kuvuga ikintu cyakoze ku mutima ngeze mu Buganda. Yatanguye kubana 9, abafasha abarungike amadolari make cyane, ari munsi y'idolari 200 akabaha uko ashobojwe. Abana arabashira ku ishuri, icyo gikorwa kirabandanya, kirakomeza. Ikintu cyankoze ku mutima bavandimwe, umudamu yitwa Esther Kamariza, yashinga ishuri ryitwa Esther's Hope. Esther's Hope ni ikigo gikomeye cyane, ubu gigeze, yatanguye ku bana 9, ubu ageze ku bana 600. Afasha, arafite primaire maternelle, amashuri yibanze maternelle, afite primaire, ubu afite umugambi wo kubaka secondaire nini cyane. Abo bana arabarisha saa 6, arafite centre de santé aho ivuriro ryabo, uwarwaye yivurizaho, ababyeyi babo arabafasha. Bavandimwe, nasanze hari abantu bazi gukorera Imana,
hariyo abantu bazi gukorera Imana. Iyumvire umwana w'umudamu adarakwiza imyaka 35 uburyo afite abana 600 biga kubwiwe. Yarubatse ishuri ryiza, yarubatse primaire nziza, yarubatse agiye kubaka secondaire nziza cyane, uburyo bajya abana bazova muri primaire binjira muri secondaire yabo, kandi ikigo cyiza cyane. Narakozwe ko cyane ibikorwa by'ubuntu Esther ariko arakorera abana b'imfubyi, abana badafite abavyeyi, abana b'abaganda, abana b'abanyekongo bava hirya no hino, akabafasha kugira ngo abana bazogira icyo bavamwo. Haleluya, bazavemwo abakozi b'Imana bejo. Reka ndagusabye, reka ndakwinginge, gira igikorwa cy'ubuntu ukora kizosigara kivuga n'igihe utazoba ukihari. Yaratubwiye ico gihe nari mu Buganda, aratubwira ngo Esther's hope izokora nyuma ye n'igihe azoba atakiriho, ngo imyaka 200 atakiriho, imyaka 200 niyo projet afite, nicyo cyiyumviro ciwe, uburyo kizosigara kirakora n'igihe atazoba kiri hano muri nosi. Hazogira abana biga bave mu bukene, bakura imiryango yabo mu bukene, byaratangiriye ku muntu umwe yagize icyiyumviro cyiza cy'ibikorwa by'ubuntu. Uwo ni umuntu wo gushigikirwa, ni umuntu wo gusengerwa, ni umuntu Imana yagiriye umugisha mwinshi. Imana ibahezagire cyane. Ndaza kubaheza, murashaka kuraba site yiwe, murashaka kuraba ibikorwa by'Imana akoreshwa. Hariho n'abandi bantu benshi Imana yahaye umutima ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hirya no hino. Hari abantu nzi batuye hanze bafasha abana batishoboye, bakigisha abana. Ivyo nivyo bikorwa. Hirya yo gusenga tuzamura ibikorwa by'ubuntu. Ndakwifurije ko ibikorwa byawe by'ubuntu zozamuka. Umwami Yesu agushoboze kugira icyo ukora. Umuntu ashima Imana ku bwawe, umuntu avuye ngo ndashima Imana ku bwanaka. Yesu abahezagire. Reka basengere. Data mu izina rya Kristo Yesu, hirya yo gusenga twongereza imbaraga zo gukorera ibikorwa by'ubuntu, gufasha abandi, kwiyumvira abandi. Mwami yaravuze ijambo ryiza, Salomo yaravuze ngo uvomera abandi nawe azovomerwa. Haleluya. Aravuga ngo ijambo ryiza Salomo yavuze, Mwami, aravuga ngo uhaye umukene ubuguranye Imana. Mwami, ubuguranye Imana. Duhuye umutima wo gukorera abandi, duha umutima wo kwiyumvirira abandi, duha umutima wo gutekereza ku bandi. Mwami, oh haleluya, urakoze Data. Ibikorwa by'ubuntu biganze mu bikorwa byacu bya misi yose. Icubahiro n'amashimwe bigarukire mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen.